kubiheba saruti ko wicaye hejuru y'umuriro. Tuduze ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimira Imana data wa twese yo mu ijuru yo yakunze ko imba hano uno mwanya n'isaha. Ndongeye ndashimiye nyakubahwa Mose wa kabiri n'abo bikorana bakunze ko mpagarara hano kugira ndirimbe iyo korasi uno munsi. Yesu abongera umugisha. Turagomba tuze mu ijambo ry'Imana. Ijambo nibwo ryo kuko umwanya muto utasamaye hariho icyo uhakura, kandi niyo ryovugwa umwanya munini wasamaye ntacyo wohakura. Yesu ntabwo icyubahiro. Tugomba tumve cyangwa tuvuge cyangwa tuvugane ku ijambo rivuga ibintu bibiri: icyaha n'ingaruka yacyo. Yesu ntabwo icyubahiro. Kubera ikintu cyose ukora kirafise impera. Bibiri tuvuga ngo cyaba kibi cyangwa cyiza, nta kintu na kimwe kitazogira impera. Yesu ntabwo icyubahiro. Bwira mugenza bati Satani arazi ibyo Imana ikugombako, kandi nawe urazi ibyo Imana ikugombako. Nasomye ahantu muri Yobu havuga ngo uwundi munsi ngo ubwoko bw'Imana bwagiye gusengerera Uhoraho, Satani nawe ngo aciye ajyana nabo gusengerera Uhoraho. Yesu ntabwo icyubahiro. Urumva ko na Satani araza gusenga, n'abadayimoni baraza gusenga. Yesu ntabwo icyubahiro. Baza gusenga kubera iki? Kugira bumve ijambo ry'Imana nk'iryo nawe uri kurumva, kugira bikunde baronke ingene boguhinduza cyangwa ingene boguhenda. Yesu ntabwo icyubahiro. Reka tuze Itanguriro 3. Umusomyi adusomye Itanguriro 3. Atarasoma, Yesu ntabwo icyubahiro. Tugomba tumva ingaruka icyaha n'ingaruka yazo. Ubundi rero icyaha nasanze ingaruka yacu ariyo imbi cyane, kuko ushobora gukora icyaha umunsi umwe cyangwa isegonda imwe. Yesu ntabwo icyubahiro. Imana ikakiguharira uwo munsi nyine bivanye n'ingene witahuye mu nyumvirizi. Mugaba ingaruka yacu Imana ntiyiguhariye. Ingaruka y'icyaha ntabwo iharigwa. Kubera nk'ubu ukoze icyaha cy'ubusambanyi, mbanze mbere kuri icyo nubwo atari cyo ari icyaha cyonyine, n'ibindi ni icyaha. Yesu ntabwo icyubahiro. Ukagikora ugaca urwara umugera, Imana iraguharira, kandi by'ukuri wagihebye, mugabo umugera uzokwica. Yesu ntabwo icyubahiro. Iyo muze kwihangana uza gusanga ari mu ngaruka mbi y'icyaha yakoze. Icyiza ni uko usanga warahariwe ariko nta juru uzobura, ariko iyo ngaruka mbi yacu nayo irashobora kuba ari izotuma uza mu ijuru. Yesu nashimwe. Kubera ingaruka mbi nk'ubu dufate nkaca ntwara umudamu, nkazana umugore mfise umwana umwe cyangwa na babiri birabaho. Niyabona agaca abona nk'ikindi gihenguriye igitenga umuntu cyangwa ikandambira umuntu, azovuga ati nukuri ujyana umugore wiwe nibyo byiwe ndabizi. Ingaruka y'icyaha. Yesu nashimwe. Rero iyo ukoze icyaha wari ufise amasezerano meza ku Mana, ikiyahindura ikaguha ayandi mabi kandi mesi gusumba amwe meza wari ufise. Kandi uko nukuri ushobora kuba ufise amasezerano 3 cyangwa 4, ukoze icyaha ikakiguha amasezerano nk'6. Urumva ko asumba amwe meza wari ufise. Reka tugende Itanguriro 3 turaba amasezerano inzoka yari ifise niyo Adamu yari afise
nayo Eva yari afise, turaza kubona ingene Imana ariyo yahinduye. Usoma duhere ku murongo wa mbere turageza kangahe? So mubandanye uce wicarira. Uko icyaha cyaje mu isi, inzoka yarusha ubugunge ibindi bikoko byose byo mu ishamba, Uhoraho Imana yaremye ibaza uwo mugore iti, mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati vyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'iryo tongo n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitubijyeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, aba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. 6, uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko ihimbaye mu ijisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku byo cyamye arabirya. Ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya, maso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda menya, badandikanya ibibabi by'imisukoni bironkeramwo uducocegwa, bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agenda muri iryo tongo mu gihe cy'akayaga ko ku mugoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza, turi hehe? Aramwishura ati, numvise ijwi ryawe mw'itongo, ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati, ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri ca giti nakubujije kurya? Uwo muntu aramwishura ati, umugore wamaye ngo tubane niwe yampaye ku bya ca giti ndarya. Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati, ico wakoze ico ni giki? Uwo mugore aramwishura ati, inzoka yampenze ndabirya. Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati, kukivyo kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishamba, uzohora ukwega inda hasi, uzojya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzokomeretsa igitsintsiri. 16, kandi abarira uwo mugore ati, nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda, uzokwama uvyara abana ubabara. Amena. Yesu nahabwe icubahiro. Twasomye amajambo atari make, ariko ntuyafate yose, ufatemwo rwawe yonyene. Yesu nahabwe icubahiro. Twariko turavuga ingaruka, icaha n'ingaruka y'icaha n'iryo jambo turiko. Yesu nasimwe cyane. Twumvise iyo nzoka, ubundi wowe iyo Imana yakubwiye ico ikugombako, iyo Imana yaguhaye amategeko, kandi nibaza nta numwe atafise ico yavuganye n'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Imana ikubwiye ati ntuzokora iki, ukaziyumvira kugikora, Imana ntizogaruka ngo ikubuze ngo ntugikore, izokureka ugikore. Kuko Adamu na Eva Imana yari yabasize mu itongo rya Edeni, nkuko nawe uno munsi uri mu rusengero rwayo. Yesu nahabwe icubahiro. Kandi turabye Adamu na Eva baragerageze kwisigura, aho umugore yavuze ati,
ni inzoka yampenze. Yesu ntabwo icyubahiro. Umugabo nawe aravuga ati ni wa mugore wampa niwe yampenze, n'akazi kawe wamumpaye ubona kumbure niko biri. Yesu ntabwo icyubahiro. Ariko muraniyumvira ko uwo mugabo nawe gute wowe woba uri umugabo uzi gutatanze rasiyo, ugaca ubona akanyama gatetse neza, ugaca ubona n'ibyamwa byaze ku meza birahari, ugaca upfa kurya utabazitse umugore iyo yabikuye. Ahubwo nawe wa mugabo we ni wewe uba uri mu makosa. Wewe kwibaza ko yabikuye, urakwiye kumubaza ti ibintu wabikuye he? Yesu ntabwo icyubahiro. Rero hari igihe ukora icyaha mugabo ukagerageza kwisigura, ariko Imana ntibyumve cyangwa ntinakumvirize. Kuko turaraba inzoka yo yarabuze uwo ibiterera uwo ibisirako. Inzoka yarabuze uwo yovuga ngo ni naka yampenze. Yesu ntabwo icyubahiro. Rero ntuzovuga ngo ni naka yampenze cyangwa ngo ni naka yampenze, mwanganye ubwenge. Hari n'igihe uba unari umusumvya kumbura iyo muntu. Yesu ntabwo icyubahiro. Rero turaba amasezerano y'inzoka n'umugore n'umugabo ingene yahindutse. Imana ibwira iyo nzoka ati ko wakoze ibyo, ko wakoze bijya, kuko zibyo ngo uhereye ububaye ikivume, uzora ugenda ububinda hasi. Murumva amasezerano ko ariko arahinduka, siyo yari isanzwe ifise. Uzorya imikungugu nizo kubumba, kandi sizi nyankane hagati y'urubyaro rwawe n'urw'uyu mugore. Iyo nzoka idahenda ujya mugore, abana b'abantu n'ab'inzoka bahuye baba bakundana. Iravuga ati uhereye ubu urubyaro rwawe ruzokwankana n'urw'uyu muntu, ruzogukomeretsa ku mutwe, nawe uzorukomora ku giti. Urumva amasezerano ko yahindutse. Yari isanzwe ifise kumbure amasezerano yo kurya ibyo kurya, yo kugenda n'amaguru, yuko abana bacu n'abayo bazokundana. Ariko turumva ingaruka y'icyaha ko yabaye mbi. Yesu ntabwo icyubahiro. Ibwira uwo mugore ati nawe ko wakoze ibyo, ukakora ibyo nari nakwankiye, ibyo nababuzize mukabirya, ko Yesu ntabwo icyubahiro. Burya gahemwe ibyamwa nka 50 Imana ikubuzize ko kimwe gusa, burya ibikurenganiza uriye 49, burya cobuza kuhaga ngo nuko ica 50 utakiriyeko. Imana ibwira uwo mugore rero ati ko nawe wakoze ibyo, uhereye ubu ngwizize umubabaro kuva wibungenga gusika igihe uzobyara. Uyo mubabaro abadame barawuzize, we ntawe nzi. Ariko Yesu ntabwo icyubahiro. Mbere ngo si ibyo gusa, ngo uzohorana inyota y'umugabo wawe, ngo azokuganza ibihe byose. Yesu ntabwo icyubahiro. Niyo mpamvu kese abadame bahohoterwa mu ngo, ndazi ko ibyo bihari, ukamenga nta jambo afise kandi yarari ifise. Ubwira uwo mugabo ati nawe ko wakoze bijya, ukumvira umugore wawe akaguhenda ugakora ibyo nakubuzize uhoraho Imana. Uhereye ubu uzojya ibyo uruhiye, uzobibirira akuya, kandi uzojya ibivuye mu ivu, kuko ari ryo nawe uzosubiramwo. Kandi si ibyo gusa, ngo isi izokumerera imikere n'imitovu. Imana itubabarire cyane. Turumva ko amasezerano bose yahindutse. Mbere kiravuga ati kumbura aba bantu mbohava bamura no ku giti batuma ukuboko, bakamura ku giti cy'ubugingo, bakajyako bakabona kuramba, kugira rero baze bapfe n'ingoga, imyaka yabo igabanuke. Ikibakura muri Edeni ibasira inyuma ya Edeni isigara yonyene. Iki yakikuza abamarayika
n'abakerubi bo gucungera rya tongo rya Edeni, murumva ko amasezerano yabo yabaye mabi cyane. Kandi bwira Kayini, turabyo n'icyaha cya Kayini, rero ati Kayini ko wakoze ibyo, uhereye ubu, yamubwiye ijambo yabwiye ya nzoka, uhereye ubu ubaye ikivume, ugerewe kuba inyererezi, uzoyerera igihugu cyose, ntawe uzokwica, ngwera mbere ndagusize ko ikimenyetso mu ruhanga. Iyo ukoze icyaha usigara uricuza. Turona Kayini amajambo yicuzize ntiyari yamwitanguriro kandi ntitinda guhasoma, aravuga ati aho Mana umpaye igihano kindengeye kwihanganira, ngwera bambaye inyererezi ngo ntawe uzonyica. Rero iyo ukoze icyaha, iyo ingaruka mbi y'icyaha igusitseko usigara uricuza. Namba urongowe ufise umwana warabyaye mu gahinga cyangwa watwarinda muhira, ngire nkubwire mu rugo hazama intambara yuko iva ku mwana kuko yagutwaye wari usanzwe ufise umwana. Ntazigera yiyumvira ko za ngeso mbi wazihebye. Abonye umuntu mu telefone azovuga ati ni wa mugabo wawe, ni wa bandi mwagenda. Ingaruka mbi y'icyaha. Yesu nabwo icyubahiro. Utwaye inda uri umwigeme, uca ubatizwa. Ubatizwa gute? Uca witwa maraya. Wari mwigeme, wari umukobwa, ariko ubatizwa izina witwa maraya. Kandi urumva ko bataba banakubeseye bibarukuri. Rero wirinde, namba uri mu ngaruka mbi y'icyaha wihangana. Namba hari icyaha cyakurondera, kuko Kayini nibwo yabwiye ngwera bakani icyaha kibunze kuri ubu, ngo kandi ni wowe kirondera, ngo ariko ukwiye kukineza, nukora neza ntuzobura kwemerwa. Rero hari icyaha cyari kibunze kuri ubu. Urumva kubunda kirinyegeze. Kubunda ni ikirundi cyumvikana, kirinyegeze kuri ubu. Kandi icyo cyaha urakizi. Burya Kayini yari akizi mbi yacu, uyitege. Yesu abongera umugisha. Uza gukubaza ijambo ryo kugurura cyangwa ry'ibanze ryavuga icyaha n'ingaruka mbi yacu.